Zenobe ndakuramukije. Ndabaramukije nanje Marvin. Ni mpore. Ndakuri turashima. Ku makuru ariko aracika nuko ari amafaranga ya Mr Champagne woba warariye kuri bamwe bakavuga ati yari igifyera kimumena itama. Amafaranga y'abandi riteguye kuyasubiza. Mbega hoho yarayagusabye canke ne wifuza kuyamusubiza? Kweri gushaka kuyamusubiza? Marvin, ikintu cyambere cyo menya nuko amafaranga mu kuyatanga nta numwe yamusavye. Yararyohewe n'ukuntu umuntu ariko arakora igikorwa ateza imbere umuziki w'u Burundi. Tuvugije umuziki w'u Burundi joro ryose araryoherwa yumvise umuziki wiwe amatanga amahera. Kandi tukiri ngaho aragoma nk'utse batari we wenyene yatanze. Nuko nyine ari we ashoboye kwishira imbere agashaka kuyerekana amagara ya photographe bamufotore. Sino hari abantu benshi baduhaye amahera ajya comme signe de remerciement, signe de reconnaissance ku bintu twari dukoze irya joro. Nurazi ko ryari rya mbere waye mu Burundi kwanza kwisi yose aho muziki ushobora kuvuga ijoro ryose ari muziki w'u Burundi gusa. Mu mwanya rero yararyohewe barashobora gutanga amahera mugabo mu nyuma hacaza ibintu by'amajambo byo gutukana ashaka gutuka timu yanje uko amaze gutuka Runtown DJs naje abantutse uko daje ndimwo amaze kubafata nabi naje abamfashe nabi kandi ndimwo rero kuri ubwo jewe navuze ni nyimba ariko ategwa amanyama n'amafaranga yoba yaratanze umuntu ashobora kuyamusubiza amagateka kakabandanya. Mu majambo yavuze igitutsi kirimo n'icahe yatanga yatwitaga ibiwerewere mu nyuma twita ngo turabadongo abadolescent ngo tuvuze umuziki ngo kubera abakobwa bandi ngo ibintu byinshi ndaza ama video yo mwamwa yabonye sinzi ivy'aba yanyoye. Kweri ko uvuze ko yavuze ko n'abadolescent muvuze umuziki kwera abakobwa bigezeho kacu twenga kubera nzi ko bitabaho atari ibyo si objectif yatumye Runtown DJs baho kandi urabizi ko tugitangura imo abantu badushikiye urazi objectif twatanguranye niyo turiko kuyisa ivyo nta hamwe bihuriye na gatoya. Ubutumwa bugufi kuri Mr Champagne uwo bufise ubutumwa bugufi kuri Mr Champagne no muha nuko yogabanya umunwa akitonda ko hariho benshi bafite byinshi bovuga mugabo badashima kubiserura kandi hariho n'izindi nzira zo kubicishamo. Ubutumwa ukeneye kubutanga hari inzira nyinshi zo kubicishamo atari kwiyerekana. Nyimba yaradukeneye nyimba yabona ko habaye ikosa ryabaye arashobora kurondera watuma caka natwegira ko nturi bikoko akatubwira ati sasa bimeze ukuntu ko mwabahungu mwe ukuntu ngaho kuja ku ma réseaux sociaux aja gupublier abantu bose uko niba vyaki yaco kimwe hari abaca bashafata irya version yiwe twagaca batubona nabi alors que tubereye abana beza ata muntu umwe dufitanye beef kandi nta niyo dushaka. Rero no musaba no kuri yuko yo kugenza gahoro akabona yuko umuziki w'u Burundi atari wari kwawuteza imbere ariko tugerageza kuwuteza imbere kuko turavye neza uruhara runini mu muziki turarufise kandi turiko turagerageza kugira tupushinge twarazanye top 10 iri kwatera imbere lendi zosori yindi komsa abantu babone ko turiko turakora ibikorwa nayo by'abandi naho musaba no kuri ko yogabanya amajambo hamarika aba DJ b'u Burundi bakora akazi kabo kwa nawe no muziki wiwe nta numwe ari gumubwira ngo ririmba ibiya ngo korukuye. Zenobe urakoze cyane kuri ubwo butumwa uhaye Mr Champagne no kuduha umuco ariko amafaranga uriteze kuyasubiza canke amafaranga nuko nditeze kuyasubiza ashaka ndanayamungukira amafaranga 50 se amafaranga menshi nuko nditeze kuyamusubiza. Okay urakoze cyane Zenobe. Urakoze cyane nawe Marvin.